shanda tinya amahungu bagira genre hari umuntu ushobora kubona kavuga ati sha umuntu ndabutime ngo numubandi genre ngo ntabwo nabandi safe turi kumwe umwerekwa ni umubandi bon hari umutipe ushobora kuvuga tukavuga sha umutipe kwero yego genre karaba façon ukuntu yambara inyambaro z'abandi yo zirahari façon wambara façon wikomporta ibintu ufata nae amuntu kavuga ati umuntu ngavuga ati no ahantu disi umutipe nawe ugira umwemere n'umutipe wameze gute uvuga ati vraiment ndakunda abatipe batishima donc bon atira ata genre nubwo ufise ibintu utabyishima iyo niyo karite ya mbere genre aga corset wakaguze ryari aga corset wakaguze ryari corset ntabwo wibuka nuko katankwi wobibona Kellyna nawe urasohoka kumva nasohoka sa meze neza safi meze neza ngosa what the beach kunda umuyaga cyangwa ukunda umusenyi sa byose barasho kisohokana kuri wenyine bihora bisika bro hana nyimbo no musi mengo afite anniversaire aho yo ku masati ego saka nyine ndiye n'abagenzi banje ari kintu habonye kimwe mu bintu nkunze kubona ku bantu kesha afite anniversaire ko bagi baramupostinga aragira ama screenshot akabashimira we ntavyo nabona bon oya gushima ushima umunsi uheze ni ushima nk'ubu sinoshaka ntangura gushima hari abataraposta genre hari n'abandi bakiriko baraposta urumva umunsi uheze ndabashimira bose ariko umeze neza uraho nawe shaje nashima naje navuze no munsi reka ngende ku mazi mbona mukunda gusohoka so no musafite sabukuru hajya ukuyemwo itariki y'amavuko niyende tariki kibagira mu buzima bwawe uri tariki y'amavuko apa itariki y'amavuko yes iyindi tariki ntiyogira ni itariki y'abagiranwa yes uri tariki y'amavuko ni itariki y'abavyeyi banje bagire ko mariage bayigize ubona oya gusa nyene kiri muri jewe ndavuga ati mama ni mami tuwiti waravye filme nyene bagize nyene byari biryoshe nawe urifuza nka biki yego ubona byoroshe sha ntibyoroshe mbwa kandi ntibigoye bigoreye byoroheye soroha ryari bigora ryari kuko kubaka si ikintu coroshe si ikintu cyo kuvuga ma ariko naye uti rero bon kubaka si ikintu coroshe si ibintu bimwe by'abana uvuga ati andi muri relation si ibintu upfa gufata decision ko nyene ni ibintu rinda kwiyumvira iyo ni koti igoye koroha naho bon ubusanzwe uzi yuko uko bigenda kose ndakuze ntegereza kuzorondera umuntu tuzobana nubwo benshi atari kuri bose bakunze kubaka si kuri bose gusa hajye ku muntu bitegereza yuko umuntu ategereza kuba afite umuntu wiwe uburamufise ego yakurifuza isabukuru nziza cyangwa yavyibagiye ntiyavyibagiye n'abandi bose bari kuvyibagira mugabo bakakwifuriza ari sawa
Bade congratulations umuririmbyi kazi mwiza ku ndirimbo zibiri ufise. Ni indirimbo nziza by Goro na Cinema. Besha bakora avuga ati no mwigeme aje neza. Ako naravye kandi n'igihe uza commentaire za nyinshi. Bavuga ati umukobwa ni mwiza. Urabona kuri mwiza kwaje. Ba wapi? Nagari bisanzwe ndisanzwe. Ubona ari ibintu bisanzwe. Narabona ama commentaire ati warabyaye. Zo commentaire ko ndabazibona. Nazibona. Aha. Wazakira gute rero uyumva gute? Bon, nkuko mu bintu byinshi umuntu akunze kubijamo babona umengo bon. Hategerezwa kubaho consequence. Ibivaye na image bamaze guha umuziki. Ucabona yuko umengo naje ariko bizogenda bivaye nawe bamaze kubona imbere yawe. Muhira barabona zya commentaire bakubwira gute? Biba bivana na confiance umuntu agufitiye. Umuntu agacira ibintu usanzwe ukora abakubaha no mu bintu basi avuga ati umuntu ndamufitiye confiance basi nubwo abigiyemo ndamuzi bikwiye ko ibi bintu atobigira. Kellyna vuka he? Vuka mu ntara y'Ububanza. Kubanza kuri centre? Waje Bujumbura ryari? Yasishimiye kuvuga periode nagiye Bujumbura. Nguru kumwe na famille. Urumva we nta kuduga. Kuduga tuzoduga nitwaje nk'umufuko w'amakara tuzoduga. Muhira baragushikiye kuririmba? Yego. Ndamushikiye hagati ya papa na mama nini ubona agwa support cyane? Bose. Bose kubera kuva nkiri umwana bose bari basanzwe bazi ko nkunda kuririmba. Bose barabikunda. Hari umuntu umwe asanzwe akunda ahagararira abaririmbyi cyane afite na label nyewe ndavuga. Yaravuze ati je umukobwa. Nanza muri ndere gatoya kakanu kako randeranje. Akazaye. Ati hari umuntu umwe wo muri entertainment cyane kandi akunda guhagarara abaririmbyi afite label. Yaravuze ati umukobwa arazi kuririmba. No musinyisha muri label iwanje ni kwa binyemereye. For azanye proposal umubwira gute? Pour le moment kubera je sanzwe nkora muri management urumva n'ikintu kiba kigoye. Uso muri management. Ndi muri management. Mbona Trust Media. Kuma video. Niyo management urimo. Ni abandi. Management ni itwara iredi. Iredi. Haje uri wenyine. Oya. Mwamenyanye gute? Mwatoranye gute? Navuga harabayeho kumenyana bivanye n'abagenzi n'isanzwe mfise ko bari basanzwe bazi ko ndi kuririmba bavuga ati reka turako twoguza n'umuntu turabe sibyo ko ndahagufasha bivanye abonye kuri capable yo gukora ico kintu. Sawa umukorana fresh. Sawa. Ku ndirimbo zibiri ubona uravye inguvu wakoresheje uravye ibikorwa ngane bimeze n'umusaruro feedback byazanye birakwiranye. Navuga birakwiranye. Birakwiranye. Mugabo bikurikira ndazi yuko hazoba harimo ikindi kintu. Uriko ategura ikindi? Nyuma ya cinema. Cinema na filime bitandukaniye. Navuga nico kimwe. Cinema niyo filime. Cinema ni murumuru. Navuga nico kimwe bro. Canke twirabira uko nyene. Kuko nagomvye kubishira muri sense imwe. Kwanza abantu bako dukurikirana cinema wari kuvuga iki? Cinema ni umutipe twakundana. Umutipe bakundana n'umuntu wari we wese. Genre nubwo bari umukobwa si ku mutipe honyene. Ni kuri bose ndavuga muri relation. Umuntu murasohokana uramwizeye urazi ko mukundana mugabo nawe afite undi muntu behind. Afite undi muntu basohokana nawe utabizi. Nibwo butumwa buri muri cinema. Byakubaye ko cyane wabonye umugenzi wawe? Ni experience novuga. Wafite experience mu rukundo? Oya experience novuga ku bandi. Urakunda kuyaga n'abantu cyane. Iyo muri kumwe n'izihe nkuru udashaka ko bovuga? Bivuga je ndi kumwe n'abagenzi ari sigomba ko bavuga ibintu bimeze nk'uko. Ari nk'umuntu ashaka kumva. Biragoye nkaho na sinzi bivana gusa ndamba iyo ntanguye kubona gusa ikintu ca mbere cyo tunanka nakunda umuntu avuga yirata mame ndamwanga uramwanga genre mbonye yuko umenga uriyemera turiko turayaga wapi nivyo bintu wanga ndavyanga nize karite wewe wibona kuvuga ati je Kellyna navye mu ngeso nyene meze ndashaka ko abantu bonyiga ko ibi kuko mbona ari karite nziza
hajya umuntu aradikira wakibona k'ikintu yuko ari ciza kuri we ega je nshobora kubona kari karita abandi bakabona kari defi nakubaza nk'ubu jewe sinkunda gufata ingingo nshavuye nico n'ikintu hanura n'umuntu wese ko gikora kubera ko kenshi nabonye ufashe ingingo washavuye usanga rimwe rimwe ufashe ingingo mbi kenshi simvuze n'imisi yose ibice 80% kandi usanga uri kuricuza mu nyuma nico n'ikintu mvuga tuje abantu bonye gako ufata ingingo washavuye vraiment no for you. For me, novuga mva netwo ntacyo ndabona bangito bibaza abagenzi biwanje kuko no babanzi kuko no kuvuga kayite iwanje visi abagenzi biwawe ndakunda kumvuka inabakobwa bavuga ngo abagenzi banje benshi n'abahungu umukobwa asanga n'abagenzi benshi b'abakobwa afise abagenzi biwe benshi n'abahungu kuri wewe bimeze gute ba bivana no kungena umuntu yideside bo abagenzi bawe benshi n'abaki abakobwa nta n'abagenzi benshi je visi Nana bagenzi benshi bize je. Nubwo gatabagenzi ugi. Jean uko nyene. Gute. Sinkunze bakunze kuvuga ko ntari sociable. Kobe mwaho vuga. Programa ya kuva mu gitondo ushaka umugoroba kenshi imeze gute? Dufate nk'iyo nagiye ku ishuri ndabyuka nitegura nkagenda ku ishuri. Et après nkaca muri ville ou bien nkaca muri CCF cyangwa nkaca na ushitse muhira ndicara ari ibintu ngira revision nka revisa cyangwa mbona bon ari kuraba filme nkaraba filme bon cyangwa ngatera n'abandi hamwe nkaca njya nakubana urakunda YouTube uretse pas plus kuri Netflix nda Netflix cyane kuri YouTube ura filme ukunda filme zimeze gute zivuge ndakunda filme z'abakoreya kubera ikuba kundi abakoreya bon basi sinzi iri kuva nkiri umwana Jean konyene urakunda ingwano ndakunda ni filme zo kurwana wera kugwana ryari we n'umuntu cyane nabiruka kwazime primaire none nagwanye n'umuntu wewe ugwana n'umuntu ujyana meruka kugwana ndi umwana tugwaye na mukuru wanje waye mupfuye uyo biki ibintu by'abana bon kubera mukuru wanje n'umuhungu 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 oya papa niwe yatubangurukanije wagira umwishi bari banyishe sorry iyo ufite ishavu ubu muri umuntu umeze gute Jean iyo ufite ishavu bon biba bivana kuko ari kugira ishavu ku kintu gisanzwe cyangwa ku kintu kiri grave iyo nashavuye ku kintu kiri grave nawe urakibona akubali ndagusanze wo debate unamusaba kuri abagenzi baraza kuza so nibaza katacho bitwanaje kwa ningaha nakibaje sawa turasangira urangurira zebe hadi umuntu afisaba si wagura ntunyitanga ikibazo ngira mbazi iyo umuntu afise umusi mukuru niwe aguriye abantu niwe wamugurira Zora ko umusi ufise si wagura ikana kubwira tuze turabona doti cyangwa mariage riki hategetse ko bakomite bakazana amahera bakagira umva barashira hamwe ninategura urubanza doti niwe watanze urubanza ninategura urubanza unazimana abashitsi kubazimana ni kimwe muga amazi tawura ukani uko ategeze ko hariho komite sawa sawa komite nawe wayiteguye nayo ngira ko zirahari nayo ngira kubera kutayigize Jean oya nige cyaba tandegure surprise nabonye nga sanga boza twagira komite sindi urakunda gusohoka oya ni gaki nisohotse bavyagenze gute bon yo sohotse kandi si gusohoka ngumva gusohoka ahantu ari hose sinkunda kuja mu maboate sinkunda kuja ahantu hari induru Jean nkunda kuja ahantu hatuje iyo mbona ari ibintu nyene mvuga ati nasohotse juste ni relaxe ndabona mpengo ndakeneye gufata akanya en plus bakunda kuvuga ngo iyo usohoka uri wenyene ngo mpengo uba wadeprimya plus de sango nguri wenyene cyangwa ku mukobwa ufise izindi attention ngo zikujanye baje mbona mpengo biri normal nakubali wavuze ko usanzwe ufise umukunzi sivyo nk'ubu bishitse ugasanga urafise umugenzi w'umukobwa wawe sivyo ndaza no kubabona ngaha nk'ubu bishitse twacubona ifoto y'umukunzi wawe
iri kuri wallpaper cyangwa kuri ecran y'umukobwa w'umugenzi wawe yamuze no kuri profile akunda kumushyira ku masitata amupostinga ku mbuga ziwe wo kwiyumva gute wokora iki oya ibyo nivyo biri normal nivyo biri normal na gato umva ibintu none uri umugenzi wanje en plus yo sura diko ndi muri relation nawe c'est quoi byo bisigo nivyo biri normal no bikubaza wokora iki genre nimba ugiye ko afite n'umugenzi busanzwe jamais ngenzi usanzwe bwikino bwegenda uhiga abandi ushireko ngende ushireka panu waje kubera hari ibintu bidasangika nyarenda sangika niyo bishitse uwo mugenzi wawe ntaco afite umusheri nawe wiwe aragukunda wewe kandi arabikubwira arabikwereka umusheri wawe akunda jewe yakunda aragukunda wowe kandi arabikubwira genre jata sentiment ndamufitiye nambwiye ko bidakunda umufitiye sentiment ndamufitiye sentiment kandi sana nafise umugenzi wanje basohokana ntivyo babikunda nk'ubu bise nawe ukamukunda kandi akundana n'umugenzi wawe ndabizi hari ibintu reka kuba abantu kuba egoiste si byiza kandi no kwikunda kuba selfish mu buzima si byiza urabizi ko asohokana n'umugenzi wawe hama nawe ngo utangura izo sentiment nziza ryari ego nazisubiza n'inyuma sentiment urashobora kudusubiza inyuma uremera aravuga ko ubuzima bw'urugendo urugendo sawa wowe kubwaho kuko kwa zati Kellyna bazi kuri umwanditsi mwiza urandika demo ndabibona akubwira ndakeneye umbwire definition y'ubuzima ubuzima ni iki wowe ukimubwira gute ubuzima yata ayo definition y'ubuzima iragoye si ikintu coroshe wowe mubwira niki wowe mubwira gute umubwira gute sa yongora kudefinisa muri aka kanya kuko c'est pas définissé zose ngo upfa kudefinisa ku kintu ni ikintu wokwicarira ukamaze oya noyimuha gusa sinoyimuha ubwo nyene kandi ikintu cyosaba ni icari nkaciyumvira ubuzima niye kado wipfuza kuzohabwa nk'ubuzima bwavuga ati ni kado nipfuza mu buzima basi nze sezere mugando si kado yi ndifuza yuko nibyashika hageze ko je nitaba Imana nze nitaba Imana abavyeyi banje baratangwe kubona success yanje ajya Kellyna atandukaniye kuki n'abandi bakobwa bon nta difference novuga ntabikeneye ko n'abandi meze nk'abandi uramaze kwipimisha sida nta musi n'umwe uragenda sawa hari ikintu kinda kugwa mu makartie kenshi umukobwa afite amahera abahungu baramutinya ngo niyo ntandaro kandi yo gutaronka umugabo uhuye n'umuntu avuga nk'uko mubwira gute bon naho haba harimo ubujuju nta na kimwe mureka nta na kimwe ubu ntuzokate umeze neza shawashitse baratanguye kutse nibo bawe wocumubwira gute warumvajije gute atinya hari umuntu wumva ngo umukobwa yagize amahera menshi abahungu baramutinya ni nayo ntandaro yo kutaronka n'umugabo uhuye n'umuntu avuga nk'uko mubwira gute bwa wari ubujuju kuko niho barimo no kwiyumvira bwa bikunze kuba iyo ugiye kureba majorite abakobwa benshi bafite amafaranga genre baca bavuga ngo ntapfa kwemera n'uwo ari we wese ngabonye nk'uwamurusha amafaranga ngo ntakunze kumwemera mais l'essentiel ni ukuraba ko umuntu agukunda muri iyi minsi biragoye kubona umuntu agukunda vya vrai ndabesha ego ndabesha urabona ko muri iyi minsi byoroshe kubona umuntu agukunda ubu biroroshe okay baza wayi kuri wewe ngira gute subiramwe ndakwishure neza umwimisi biroroshe kubona umuntu agukunda eka kwene cyukuri uco bivana uwo biravana uwo muntu agukunda ushaka ko agukorera iki
Jean, c'est pas kuvuga ndagukorere. Nta kibazo. Ni sawa. Ni sawa nake, ni sawa. Ni sawa. Ya desa za muri mu kazi jibisi. Yeah. Na kibi. Na kibazo. Uti? Bon. Nako ndavuga wewe yumaze kuvuga ati jewe umuntu ankunda ashaka kwiyongerera ukaronka umuntu abikora egara aragukunda. Basi. Ah non, c'est kuvuga ngo ibintu aguha. Si kuvuga ngo ibintu agukorera. Genre ubu kuronka urugero rukundo ruri pure nyene ruvuga ati umuntu sérieusement rankunda nubwo atakintu apana kuraba ngo umuntu afise ibinga afite cyambe na mbere no kuraba si uwo muntu izo sentiment difise. Egara umuntu ashobora kuguha ibintu byose ushaka mbwa atarukunda gufitiye. Jean gusa muri kumwe murasohokana mbwa nta sentiment zirimo. Urafite urukundo? Umuravuga mugaragariza urukundo wamukorereye. Bivana n'ukuntu mwita n'umwanya umuha Jean. Faso muganira. Twamaze abantu benshi twamaze gupfa mu mutwe bivanye n'ibintu twamaze kwishiramo. Aho urane ico kintu mvuze ati ngo kugaragariza umuntu ko umukunda wo mugirira iki. Jean namaze kumva question ya mbere ahiri. Ni question piège. Yeah, biravana. Rega abantu tumeze kumwe. Biravana nka uvuga ati aha ajeho ko umuntu amaye ntuze. Je ngoma ndabi icyo ashobora gukora. Ntabwo iri piège. Ah, OK. Muga bivana. C'est pas tout le monde. Sama. Ndiko ndabona abagenzi bako barashika kugira mu imazi sabukuru sivyo. No musi turi kuri the beach, turi muhira. Ugategura ko turya. Niye njye uvuga ati njyaje abashitsi bantembereye bose novuga ati vraiment uvuga ati Kellyna yatwakiriye neza. Je no tekinga kandi uzi guteka. Bara gutegura. Kandi uzi gutekera isombe. Nibatekera isombe ko ndazikunda sinoraba ngo barazikunda cyane bazikunda. Nonje batekera uko isombe hamwe ni kinono. No kibashiriramo. Bazi kubitekaho. Ni kinono. No mugari. Ngimyumbati. Nivyo duteguriye. Nivyo nabateguriye. Sinoraba ngo nivyo mukunda. Ikinono isombe n'icyo buramo. Isombe kweli. Tumenya ni hatari. Ndabona n'umwanya abantu bashaka ko barashikana ko nabona. Mukanya turajya kwanza. Bazakuja. Ngadayo Chumvi mai. Turaza kunywa. Sawa, inyuma ya sinema twitegeye. Mitegeye indi ndirimbo kandi iryoshe cyane. Ku bantu mutari mu rukundo mwitegure gusubira mu rukundo. Ibyo tuba dusubira mu rukundo? Iyo ndi kubera. Juste il faut kwirindira muri ndena message irimo. Basi gari. Basi atarenze. Vuba no mu myaka ibiri vuba. Atarenze. Nta n'ukwezi dabahaye vraiment. Harura amasaha. Ubu turi saa 10:40 abaza kora ikiganiro kandi tutega amakorabo ryari nta n'umuntu yanyambwira ati umukobwa arakwiye gukora nawe gutangura ugirane gukora amakorabo uraplaninga gukora korabo ryari vuba cyane korabo uremera ko iduza umuntu zamaze abaye korabo zikaduza umuntu nawe nico wibaza gusa biraryoshe iyo watangiye gukorera ku izina ry'iwawe hama mu nyuma ugahiga abandi kuko burya ntibiryoshe kumva ngo naka yadugijwe na naka Jean ukatubona rero yakudugije ku bisindi ndirimbo uciye ufeiringa abantu biba biryoshe abangu barakudaraga ibyo ni biri normal sawa bakudaraga bakubwira ngo badiraga umuntu bamubwira gute haravuga utandukanye badiraga gute inzanire ya mico twumva jewe turi kumwe niwe yandaratse kandi je yawe Yari wambwiye kuri single reka ndabivuge n'imbere ya kamera. Ubu nanje niwe yandraze rero bijya hejo. Ntimurasohokana. Yarakudraze. Nakunda gusohoka. Yandraze tu arambwira kwa nkunda. Cyana bazungundira iki? Yambye ka nkundira ikwafe. Sinzi pani cyangwa ndakunda gakwafe ka. Sanambwa musi nimosha agapara. Uzoza uri imwe cyo murungikira ifoto. Nuko okay wewe bakuba kudiraga kugira gute? Sinje ba. Apa nkubwira ko bagukunda simbona ibindi bintu. Bagukundira. Shaka baragukunda ko nyene. Uko nyene. Nta kintu bavuga ati bankundira.
amaso umunwa ngene utwenga ngene ibyo sindabivuze ariko umengo utwenga neza sherari bagura ko ukundira iki navyonze juste bararungika message ni message zivuga kututishura bivana muga sinzi jeni gendeke kwishura message bavyavuye kuki je message zose ndazishura nayiba yariyo yose ndakwishura umunyishijanye n'ikibazo wala umbajije ndakwishura unyandikiye ndakwishura n'abahungu bameze gute batwa abagenzi bawe abahungu bameze gute bivana n'ukuntu witwara bameze gute rero bitwara gute bavuga ati abantu babagenzi abahungu bameze uko ushanda atinya amahungu bagira genre hari umuntu ushobora kubona ukavuga ati sha umuntu ndamutime ngo ni umubandi genre ngo ntabwo nabandi safe turi kumwe umwerekwa ni umubandi bon hari umutipe ushobora kuvuga tukavuga sha umutipe kwero yego genre karaba façon ukuntu yambara inyambaro z'abandi yo zirahari façon wambara façon wikomporta ibintu ufata nae umuntu ukavuga ati umuntu nkavuga ati no ahantu ndisiyo umutipe nawe ugira umwemere n'umutipe bameze gute uvuga ati vraiment ndakunda abatipe batishima donc bon atirata genre nubwo wowe ufise ibintu utabyishima iyo niyo karite ya mbere nigika abahungu bo mu muji utabakundira bita abanyamuji bari mu muji nigika utabakundira sinzi bivana niki bivana ko bon biragoye guhita uvuga ngo umuntu ndamwankira iki basi nta kintu urabona uvuga ati kujya kuntu tuvuga ngo intara tuyize kwibi aba tubazi kwibi basi nka mwaro wubazi huye bavuga ngo iki mwaro bakunda amahera mbwa barababeshe mugura bitwo yakunda barababeshe Kubanza nayo ntabyo nzi bubanza kubiraya kuri n'ibiraya umuceri ubanza kuja kubavuga ku muceri Bujumbura hari amafi Bujumbura ari ifi amafi Bujumbura ni baroba none baroba he baroba he ngo tugende ngo nyereke ahantu ukura ifi twagiye tuba tuje kwaga gatoyi niho duhereze tuje he kuma gato niho duhereze turasohotse hanze hajya hasi n'amakori nyene n'amajwara aza kuba akeneye none kuri sakilonotike ntibama bari warize geography oya nta geography uzi nta na histoire uzi nta na kimwe uzi isaha y'igihugu Tanganyika nuzi kilometre kari ntabyo wize izinga Tanganyika uyizi ku ndayizi kuye kandi amazi aracafuye wize biki ana kugereza hajya amazi asa neza woro bahereye kuri sakilonotike woro bahereye hariya urabona ubwato uhora uzanga urabona ubwato oya yivuze barariho bamugari baroba ku mapici bwa kuri sakilonotike bararoba hariya bararoba baraguha tike tuboro twa peshe ngira nuko nakunda gusohoka hano ni urazi koga naye aho oya kandi n'amazi ntasa neza oya amazi ategwa gucafura oya uramaze kubona ajya amazi yo muri Maldives ukuntu asa neza uramaze kujya Maldives oya none wayabonye gute nayabonye ndetse tukaba tubona amafoto nk'ubu wo kubwira ati uretse Uburundi ni kihe kindi gihugu uvuga ati igihugu ndakibayemo ndose nka nationalite ni sawa turetse Uburundi ni igihugu cy'iwacu uretse ubundi uvuga ati ndose nationalite ngamba ngaha ni sawa ukunda gusumbya Uburundi ukunda uretse Uburundi naco mbona jewe uretse Uburundi nocenya muri Islande
Islandana ama plage menshi ni nakazinga amazi gusa. Ndakunda amazi sana. Biraryoshe kuvoyaja. Mugabo sinumva mpengo nogenda kuba nkahera. Kugenda ayo ma voyage genda ugaruka ni bien. Nationalité y'Uburundi rampagije. Kubaswe yo mwijuru. Yo mwijuru. Urayirondera. Ijya mwijuru iragoyesha. Urasengaho? Ndasenga. Hari umurongo uzi muri Bibiliya naho nico uvuga. Muri inde? Ndabivuze Kubanza. Na murongo n'umuzo muri Bibiliya. Ndayitse. Uwa. Umwe wonyene. Je nkundazi muri Matayo 3 ku murongo wa 2. Handitse ngo mwiyane kubwa mu bw'ijuru buri hawe. Iryo ni jambo ry'Imana. Ukadushimira Imana. Abraham giye. Wena murongo n'umuzo muri Bibiliya. Ndayitse. Kubwira none. Nawe ushatse kuvuga. Ndakanda gushimira. Sawa, reka tugende tugire tuje kurya tunywe basi.